yari hari igihe batiwe ndege nzi reka dusubire magato nzi ko wari ufise ubwenge byari bimeze gute baravuga ko indege yoba yatibukiye no mu rugo rwa president Habyarimana ibiziga bigakorokera mboje iyo ndege ibisigarira byayo narabibonye urumva byari bigoye cyane ama inyuma yaho ndibuka yuko kuko jewe sinahungiye muri Kongo nagumye mu Rwanda cyo mu Rwanda inyuma yaho hari ahantu twahungiye tukaza duca ku biziga tutazi abantu bavyishe tutazi abantu bavyishe hama hariho n'abantu twabana urabona mu ntambara uri umugabo afise umugore ufise n'abana uhora wumva yuko abanyarwanda bavuga ngo umukuru w'igihugu cacu ngavuga ibiryo ngo avuga ibintu by'injya avuga ibintu by'injya none bashaka avuge amasoro avuge n'inzahabu abene gihugu bashonje reka ndakumvishe reka twumve aka kantu wari kuravuga ndashonje dufite inzara turashonje zarimeze nabi muturwane nariye ngibiko bibiri gusa inzara ahubwo twese nta buzima turabaramukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye kandi mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye. My name is Liam Promoter behind the camera. Wotaragira subscribe abantu ngira subscribe like share comment kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane. Hama ubutameze neza no kwama usenga unizigira. Usenga unakora. Ukora usenga. Mbere yanje ndi kumwe na wa muntu wanyu Abdul Uwimana. Turagenda tumwakira kugira ngo tubahe ikiganiro kimeze neza cyane. Karibu Mr. Abdul. Murakoze cyane. Umeze neza urabaye neza? Ndashima Imana kabisa. Umuryango umeze neza? Baraho bameze neza ntaco ntitwidoga. Ntiwidoga yawe ntiwokwidoga umuntu wahezagiwe cyane. Sinza nidoga kuko ndabizi yuko Imana ibiri hagufi iyo hari kitagenda neza je ndazi yuko umwanya n'umwanya kiba gishobora gukemuka hagiye uri kumwe n'Imana kandi hajya kwidoga burya rega si byiza amakosa cyane rega hajya ntuzuhave umbaza ngo bimeze gute niba ndakubwiye ngo bimeze neza ngo wibaze ngo nukubera bimeze neza cyane oya naho hoba hari kitagenda neza ndakubwira ko bimeze neza kuko ndazi yuko umwanya n'umwanya Imana irabikemura kandi hajya kurira kwamana marira ariko ngaho ntaguciriyemwo si byiza ubukoresheje ijambo bitwa ukwizera none hari ukwizera kutagira ibikorwa ukwizera kutagira ibikorwa kuraba bo utegerezwa gukora man utegerezwa gukora utegerezwa gukora kubera yuko uko byogenda kose naho Imana yoba ari nziza gute ntiyigeriho umuntu ibintu atakoreye cyane urakora hanyuma Imana ikaguhezagirira mu byo uri kurakora ya kabisa kachiblessinga ego tubibutsa ko hariho amazi ya story tangawizi na story water hariho story tangawizi na amazi ya story water murashaka kugenda kuvyihereza biri hano everywhere shaka kugenda mu mabotike ukabaza ati nkene amazi ya story water nkene amazi nkene na story tangawizi bikagenda neza barabafite kandi n'amavuta yo kwisiga muri societe story company bahagaze neza. Abdul banza uramutse abantu bawe ndaramukije abantu bacu babandanya kutwereka urukundo by the way nshimire n'umuntu aheruka kundungikira amazi mugabo sinomuvuga izina kuko ntitwabivuganye hariho umuntu yampaye amazi vreba uyu uri mu kazi kose ni babandanye bagutamo kabisa uze kunyibutsa ndabahe rimikashi yanje kabisa ufite icyo uterera hari akanimero ngaho mu vyumviro ka WhatsApp hari akarimikashe amazi abakenewe turi kuri tele kugira ngo tubakorere ibintu neza hama wowe utarabandanya ukurikirana Mr. Abdul yitwa Abdul Uwimana kuri Facebook Instagram na TikTok Abdul Uwimana mushobora kugenda kumufollowinga ni n'umuririmbyi abikora ni n'umuririmbyi abikora neza cyane so Abdul tugera n'ikibazo ca mbere no mu tariki 7 ejo hari tariki 6 niho twashoboye kwibuka wahoze ari umukuru w'igihugu cacu
Cyprien Ntaryamira aho yarashwe ari mu ndege mbese yapfanye na perezida w'u Rwanda Habyarimana aho bashoboye kuraswa ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe communication cyangwa gutanga amakuru Edouard Simbizi ni Siriake Simbizi sorry Siriake Simbizi ni kihe kintu wo bivuga ko canke wosesangura ku rupfu rwa Cyprien Ntaryamira? Mbo jewe novuga yuko hajya ubwa mbere hoho mbanze mpepore abavandimwe banje abarundi kuko kijya gihe ni gihe gikomeye cyane umuntu ategerezwa kwama yibuka ariko kandi duhe na pole n'abavandimwe b'abanyarwanda kuko kijya gihe kabisa baragize ibibazo kandi mu gihe bitari bikwiye jewe nk'amakuru ndabifise ko nuko ku bisanzwe bijya bintu sinzi nimba ari Imana yagombye kubigira kujya kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuye mu Burundi n'indege yiwe akagenda yashiki Dar es Salaam ibintu bikagenda uko byagenze ariko ukurikiye ijya nama ukurikiye amakuru y'ibyabaye muri ijya nama inama yateguwe ko iza gutangura saa 4 abakuru b'ibihugu saa 3 bakaba bari ngaho itegerezwa guhera saa 7 saa 7 akaba ari hitangura ugaca usanga harajemo n'ibintu bitategerezwa kubamo mbo ubona yuko novuga yuko ni bya bindi mpora ndababwira ibintu byo muri Afrika biba bifise ukuntu biza biratera ingorane ariko izo ngorane zibifise abantu baziri inyuma sintekereza yuko bijya bintu bitari byateguwe bijya bintu byari byateguwe kandi ndibaza yuko Habyarimana canke Ntaryamira canke bajya basaba Imana ntaco bari babiziko ntaco bari babiziko rero ubona yuko kabisa ni ibintu byateguwe ariko kweri umuntu yoba yarabiteguye wese novuga yuko yari ingegera cyane rero twarabuze umukuru w'igihugu tumubura mu gihe n'uwo yarasimbuye hatari bwahere amezi 3 yitavye Imana agandaguwe n'abagizi ba nabi abansi ba demokrasi mbo hariho abantu novuga yuko mu buzima bwabo nko gufata umukuru w'igihugu yavuye mu matora atowe n'abene gihugu ukamugandagura novuga yuko ariho hantu hambere ubonera ico bita inda nini kuko jewe nemera yuko nimba tuvuga ngo demokrasi tukayemera nimba umuntu avuye mu matora vyemere ko yavuye mu matora wewe nimba utsinzwe ihangane intebe y'umukuru w'igihugu ni intebe imwe ntimushobora kuyicara ko muri babiri urumva nimba rero abantu batabonye yuko wewe bikubereye kuko bijya n'ibintu bitangwa n'Imana gukundwa n'abantu bose bakavuga ati uyu niwe tuza rega n'ubundi nta butegetsi butava ku Mana urabyumva uyu niwe tuza gutora niwe tuza gushira mu iki kibanza niwe duha aduserukire niwe aza kuduserukira bikwereke yuko uwo muntu kabisa n'Imana iba yamugenye rero guca ufata ukamwica none Abdul kino kibazo cyo kubura president wacu Cyprien Ntaryamira baravuga ko yaba yagandaguwe n'abanyarwanda kubera ko indege yarimwo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bakavuga kandi ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
ikorwa ry'irya ndege yoba yararize canke avuga ati naho twogera turi kumwe n'abaperezida babiri nta muntu n'umwe kubaka gukorora indege iri kumwe perezida w'ikindi gihugu ubugome bakoze canke ubugirezi bwa nabi bakoze tuvuge ko perezida wacu yoba yishwe n'abanyarwanda mbo rumva tuvugisha ukuri ibintu uko biri sibyo ufashe ntibyari byateguwe yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aza kugenda muri ijya ndege uretse yuko n'ubundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaravuye ngaho urabizi yuko biravugwa abari bakuze babizi kandi turafise n'umuntu yari umukuru w'inama nshingamateka icyo gihe afise amaze kubivuga kenshi ko naho yari amasezerano byari ibintu by'iyarusha bijanye n'igihugu cy'u Rwanda ariko umukuru w'igihugu cacu nawe yari yagiye hariya ku mpamvu y'ikibazo c'ingorane ziri mu Burundi duheruka ku Burundi mukuru w'igihugu yatowe n'abene gihugu iki urumva rero ko hama ashitse hariya bivugwa ko hariho ibyo mu byo bayazi ahanini nya cyane bayaze kubyerekeranye n'u Burundi hama arumva ikintu ku mutima cyo kumva ko ku byo bari bavuze ku Burundi byari byiza cyane hama kuba ari byiza cyane akumva ari amakuru meza akwiye kuza gutangaza ngaha mu Burundi sibyo kugira ngo ayabwira bene gihugu ku byavuzwe ku Burundi kuko byari byiza byari bimunezereye yumva yuko u Burundi babuvuze ko ikintu ciza gishobora kuzana amahoro mu Burundi kuko icyo gihe ntibyari bimeze neza yari yavuye mu Burundi ngahaja muri iyo nama ibintu bitameze neza urumva uwasimbuye nta mezi 3 yaramaze baramugandaguye kandi yishwe bunyamaswa urumva rero yari kararondera amahoro ku bisanzwe yego Muhama rero agira ikibazo c'indege indege yiwiwe yari kirakogwa yajanye n'indege yishira hamwe Air Burundi hama ashitse hariya bavuye mu nama ngo asanga iyo ndege ngo ntiyaka ariko akaba afise amakuru ategerezwa kuza kuvuga kubera Habyarimana ati ebana nta kuntu twojana n'indege yawe ugashika muhira hama nanje ikanjana Bujumbura numva hanyuma kugira nshobore kugenda kubwira abarundi ivyiza bibereye muri iyi nama yego hama urumva yuko uwo n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wo kumenyesha amakuru ati ebana ko ari jewe nza gutangaza ayo makuru ahubwo reka tugende tujanye yego urumva rero yuko kubisanzwe nubwo ibyo byahabaye ntabwo byari byateguwe yuko President Ntaryamira agenda muri iyo ndege mugabo byarashitse rero ntuhave wiyumvira yuko abarashe iyo ndege namba bararondera Habyarimana wibaza yuko batari bafise amakuru akwiye yuko na Ntaryamira yagiye muri iyo ndege ahubwo bishoboka yuko babona yuko nawe atacamaze bati nawe reka ahubwo dukuze ko na mugenzi wiwe bari kumwe muri Frodebu Melchior Ndadaye yaraherutse kwicwa urumva kandi Melchior Ndadaye Melchior Ndadaye na Ntaryamira barabasangira ngendo urumva rero yuko uwishe Habyarimana genda ubyiyumvira ushize mu nyurabwenge urumva yuko yarabizi yuko na Ntaryamira ari muri iyo ndege ahubwo bavuga ati reka tujaniranye bose rero ceno vuga ko ari uko bimeze bamwishe babishaka byari byateguwe yego tukiri ngaho nyene so hariho ibintu uno munsi mu gihugu cy'u Rwanda baribuka ku nshuro ya 31 ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mbega muri irya honyabwoko canke iki tuvuge ko ubundi bwoko bwo butuba bwarahuye n'ibibazo wowe nk'umusasanguzi uvuga ku iki
reka mbanze mpere kuri iki jewe igihe rijyaho nyabwoko ryo mu Rwanda ryaba jewe nari mfise imyaka 8 niga mu mwaka wa 2 primaire kijya gihe cari igihe kibi cyane kuko je ndibuka yuko ikintu ndibuka yuko namba ari ukwezi namba ari igicu umengo hari kimwe muri ivyo bibiri hariho ikintu caje gitukura gitukura umengo ni ukwezi kwari gufise irangi ritukura ico gihe ababyeyi bakavuga ati uku kwezi si kwiza kwezi kubaye amaraso rero ngiye kuri ivyo onye byo kuvuga ati mbo jewe ndavyemera yu neza 100% ko hariho abantu bishwe mu Rwanda ijya genocide yarabaye uko bimwe muri byo twarabibonye naho nari umwana jewe narabibonye sibyo ni kimwe mu bintu nibuka mu bwonko bwanje kabisa rero kuvuga ngo mbega muri ijya genocide yabaye mu Rwanda hoba harapfuye ubwoko bumwe canke ubwo nta ubundi bwoko bwo ntibwo bwarahagendeye inyuma y'iyo genocide hatwara abandi hatwara inkotanyi zariko ziragwana ico gihe inkotanyi zariko ziragira amasezerano y'Arusha na Perezida Habyarimana nizo ziri ku butegetsi uyu munsi so nukuvuga zitirirwa abatutsi ubwo nukuvuga bari abatutsi yego hama habaye genocide y'abatutsi bikozwe nabo bise interahamwe canke biyise interahamwe ivyo byarabaye ni wavuga ko habaye genocide y'abahutu urabuvuze ko ari nde yabisha abahutu bagenzi babo ni wavuga ko hashobora kuba harabaye genocide yakorewe abahutu bisigura yuko uzoba wagirije inkotanyi canke FPR ko yakoze genocide y'abahutu niyo iri ku butegetsi yo kubwira ngo ego igikunda ibyo bintu ntibikunda urumva kandi urabizi yuko mu mateka ya Afrika kimwe mu bintu bituma tutamenya ukuri kw'ibintu byinshi by'akahise no kubera yuko akahise kacu kandikwa gafatiye ku byifuzo by'umuntu ari ku butegetsi muri uwo mwanya kabisa sivyo rero nimba harabayeho iyicwa ry'abahutu mu Rwanda nta muntu ahari wo kuvyemanga ivyemangwa ni byabajya batakiri ku butegetsi badafise uburenganzira bwo kukubuza kwandika ngo mwarisha abanaba ntibafise uburenganzira bwo kubikubuza ubwo rero no kuvuga yuko ibyaha byose bica bija kuri bo urumva so jewe ndabizi yuko muri genocide iyo genocide bavuga yuko yakorewe abatutsi hariho n'abahutu baguyemo bishwe n'abahutu bene wabo nko ku mpamvu yo kuba ufise televiziyo umubanyi wawe atayifise ibyo warabizira akabati keza umugore mwiza ivyo jewe ndabizi sivyo ariko inyuma yaho biravugwa yuko hari byabaye ariko ibyo byabaye nta muntu wo byagiriza hari kubera yuko uwo byagirije afise ubushobozi bwo kubihakana akabiharira kandi akaronka n'abamushigikira kuko nye n'imbugita n'uwifise ikirindi sivyo rero nukuvuga iki nukuvuga yuko ibyo bintu n'umuntu abyiyumvira nokubwira inama nokugira inama yo kuvuga ati uzorindire FPR ive ku butegetsi hamwe yagiriza ibyo bintu kuko ubu ntibyo yifata ya turaho nyene Abdul hariho video twabonye ya nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho bamubaza indege yarimo perezida wacu hamwe
na perezida w'u Rwanda ndagafise ako kantu aho bamubaza nti mbega mujya ndege kubera ko bariko baravuga amatohoza kuvyerekeye abantu baba barakoze b'abanyarwanda bo barakoze burya bwicanye yavuze ati nta munyarwanda akwiye kuhanirwa ikintu indege atakintu na kimwe yarimwo mbega tuvuge nk'abarundi ubwo ntiyo bariko aradushinyaguriza perezida w'u Rwanda nyaburya tuzi ko iyo ndege yarimo umukuru wacu w'igihugu reka ndakumvisha abantu ako kantu yageze imbere kabumvishe gato bumve urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira urubanza bahanuye indege mu ndege harimo iki muri iyo ndege harimo iki kigomba kwica abanyarwanda miliyoni muri iyo ndege ikigali tuko tugikora ariko haragwa imvura kubera ko tububaha turiko turabandanya dukora muraza kutwihanganira nimwabona mama ariko arakoroka ati muri iyo ndege hari mwiki muri iyo ndege hari mwiki so rero nk'ubu je nibaza yuko ibyo umukuru w'igihugu w'u Rwanda yavuze nibaza ko yabivuze atabanjije guha agaciro uwo ari we we wibaza yuko uyu munsi uramutse ugandaguye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri aka kanya uyu nyene yavuze ibi bibaza yuko atakibazo cohaba cohaba cyane kuko perezida ntushobora kuba perezida mu gihugu gifise abantu miliyoni zishika nka 15 udafise n'imiburiburi nk'imiliyoni basi 10 zikwiyumvamo urumva nimba udafise izo miliyoni 10 bisigura yuko ufise igisirikare gikomeye cyane kikwiyumvamo kuko ico gisoda kitakwiyumvamo ntiworara kabiri sibyo nukuvuga iyo udafise abene gihugu benshi bakwiyumvamo ubu ufise igisoda none uwo kwica wibaza yuko igisoda cawe kikwemera cyo byorosha so je rero nibaza yuko ibyo bintu yavuze uretse yuko nko kuvuga nk'indege irimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda irimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi hanyuma ukavuga ngo iyo ndege yari irimo iki none kuba twiciye perezida wacu ngo ntiyo bari karadushinyaguriza nugushinyagura ariko urabizi yuko bujya hajya imitima y'abantu iratandukanye cye nk'ibyo bintu ntabyo no kubahuka kuvuga Biga birateye n'isoni. Birateye isoni. Uvuga ngo indege yarimo abashikiranganje irimo abaperezida. Ukavuga ngo yari irimwe iki ngo yari mwiki. Rero novuga yuko kuri ibyo je novuga yuko kabisa nk'imvugo yakoresheje yari imvugo idakwiye mugabo none wo mugirana naco wo mukora ariko yaravuze nabi cyane bihambaye no kwandanya tusenga kugira tumusengere ariko ikibazo nuko ivyo bintu byabaye mbega turabi mbega bo bazobibagiriza bibafate utegetse bushora guhinduka ugasanga marabibajijwe hariho ngo agasandugu ngo kari muri ijya ndege kandi numva yuko ngo gashobora kuba karatakariye muri UN ako gasandugu kajya ijya bita nimba ari boîte noire nimba ari boîte noire kaba kabitsa amakuru y'ibyabaye ku ndege byose rumba rero ngo kaburiye muri UN
Man, ibi bintu byo muri Afrika ubona nk'umuntu akica nk'umukuru w'igihugu akabandanya yidegembya abantu bagakora amakudeta bakabandanya bidegembya bijya bintu nibikiganuza ce hari igihe kweri ngera igihe nyene nkumva n'ibisirani umuntu jewe ndababazwa gose n'ibintu biba muri Afrika ndababazwa n'ibintu biba muri Afrika nko kubona abantu umuntu yica umukuru w'igihugu bigakurikirwa n'ibintu bibi bingana kujya mugabo ugaca usanga umuntu agumya yidegembya nta ngorane kubera iki ku mpamvu z'uko afise abamushigikiye nk'ubu ntubona ndakubwire wowe ufise abantu bagushigikiye b'abanyamahanga ibyo ukoze byose ntacyo byonona kuri seve yawe gushika umunsi bazoguhaga bakakuvako urumva na bya bindi byose wakoze bigaca bisubira bikagaruka je nibaza yuko ari nayo mpamvu abanyarwanda bagwana intambara cyane yo kuguma bahereza inzahabu abazungu kugira ngo banka bino bibazo ishuka biyoro abazungu bafutse RPF ntibazoyibakureko kuko bayibakuye ko twomenya byinshi cyane bihambaye ariko nta burebure butagira iherezo hari igihe tuzobimenya. Yes, ibi rero biko biraba mu gihe hari aka video kariko karasirikira abanyagihugu mu Rwanda bariko barataka bavuga ati turapfuye inzara sinze ka video kakugezeho iki kintu c'inzara mu gihugu cy'u Rwanda urize ubona umugabo aja kuri micro akarira Mr Abdul ibintu biba byabaye indanse urumva ikibazo dufise muri video kugira wumve ko tuko tubaha makuru nyayo ikibazo dufise muri Afrika ni cya kibazo nyene cuko ibyo dukora byose dukorera amahanga ibyo dukora byose dukorera amahanga mugabo hariho abantu nyene biyemeje gukorera amakungu uhora wumva yuko abanyarwanda bavuga ngo umukuru w'igihugu cacu ngavuga ibiryo ngo avuga ibintu by'injya none bashaka avuge amasoro avuge n'inzahabu abene gihugu bashonje reka ndakumvishe reka twumve aka kantu wari kuravuga munda nta kintu kiri ndashonje dufite inzara turashonje inzara imeze nabi muturwane nariye ngibiko bibiri gusa inzara ahubwo iratwishe nta buzima imbere bakujya ibiryo bya nijoro saa 2 inzara iratumaze pe ubwo nugutungwa n'umwuka w'Imana nta bindi ejo nararyamye ndaro inzara inandiye ndeba hejuru mu mabati biranga ubu ngewe ku giti cyanjye nasaba ibiryo nukurya ndashaka kurya neka ni inzara inshajishije kubaho nabi ubu ndabahiki inzara iratwishe inzara irahari byo muri gisagara iratumaze inzara ari inzara cyakugeze ngaho icyo kintu kivuga ku iki jewe ikintu no kivuga ko mbanze nshimire inyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yamenye yuko mu nda harara inzara hakabyuka inzigo ariko batwagiriza ngo dukunda ibijya abanyarwanda urabyumva burya ntibabikeneye harara inzara hakabyuka inzigo rero abantu bumva yuko ngo mu Burundi ngo umukuru w'igihugu cacu avuga injya sivyo ego umukuru w'igihugu cacu avuga injya mugabo nta bantu nk'aba bariko barataka inzara muri ubu buryo bahari hari iwabo ntibavuga injya umukuru w'igihugu cabo ntavuga injya ariko abene gihugu bato bavuga injya bariko baravuga injya inzara ibiryo iki kintu rero kireke ikintu gikomeye cyane urinzi ubona umugabo Abdul basi kese yo gutwengiye urinzi ubona Abdul niba yakubona ugiye kuri micro imbere ya kamera ukarira muhungu kibazo bakiriseni nukuri ko Imana nibabafashe kandi abantu benshi iyo babonye turiko turavuga ibi bintu
bibaza yuko ari ugutwenga abanyarwanda. oya Twebwe turiko turabatabariza kuko mu by'ukuri muri ibi bihugu byacu urumva utaravutse ku mubyeyi yagize chance yo kurondera imyaka myinshi byase bikunze ikintu citwa inzara urakiza uraza ukuntu ijyana ndakizira jewe muri iyo ntambara yo mu 1994 yo mu Rwanda naraye inzara iminsi 2 nari umwana w'imyaka 8 hariho ahantu twaraye baduha ubuyi buri mwinyo bw'ibigori byaboze inyo uzibona hejuru urumva babutetse rero urumva inyo zirapfa mugabo zica zireremba hejuru nta sukari yari irimo nta sukari yari ihari ariko twarabunywa urumva buryoshe gose ukabunywa ukanahekenya no guhekenya yego so rero jewe inzara ndayizi cyane iyo numvise umuntu avuze ngo mfise inzara umumama umupapa umwana ukumva ngo bafise inzara hanyuma wewe ugaca wumva utegerezwa kuvuga ngo ibintu ngo by'amazu uvuga ngo ibintu ngo by'Uburundi ukaja ku bibazo by'Uburundi ukavuga umukuru w'igihugu cy'u Burundi ukavuga ngo leta ya CNDD-FDD imbonera kure ukumva nivyo biguhangayikishije hakugira ugende kugaburira abene gihugu bawe je ndabifata nkuko bwoba ari ubusazi je no hanura yuko abanyarwanda boreka gufata umwanya wabo kuvuga iby'iwacu by'Uburundi yuko tuvuga ngo injya hanyuma bakumviriza bene gihugu babo bashonje bakabaronderera ico bajya kandi barashonje nivyo cyane apana guhagira mu muji hanyuma ruguru mu misozi abantu bariko barahwera n'inzara babaronderera imfungurwa yego hama jewe novuga yuko no hapore abantu babuze ababo muri iki gihe turimo cy'ukwezi kwa kane turabihanganishije cari igihe gikomeye jewe narahabaye ico gihe cari igihe gikomeye ndabizi ariko kuri ico jewe ikintu ndashaka kuvuga ariko ngomba ndakubaza nk'umuntu yari hari igihe batiwe ndege nzi reka dusubire mu gato nzi ko wari ufise ubwenge byari bimeze gute baravuga ko indege yoba yatibukiye no mu rugo rwa President Habyarimana ibiziga bigakorokera mboje iyo ndege ibisigarira byayo narabibonye kwa Habyarimana kuko ndahazi ndamaze no kuhinjira mugabo nahinjiye inyuma yico gihe nahinjiye nko muri za 2005 gutyo aho yahoraba batarahagira mize kubera ubu ngemengo hari mize ibyo bisigarira rero by'indege je narabibonye hajya nyine mu rugo rwiwe inyuma aho nashoboye kubibona igipande kimwe ngo kibaba giyo ndege mengo nakibonye inyuma y'urupangu igihe nariyo uciye inyuma y'ugo rupangu warakibona ico biro byari bimeze gute shaka utubwire kuko hari abana baravutse muri za 2000 bakeneye kumenya no mateka mboje novuga yuko kijya gihe cari igihe kigoye cyane ku buryo no kuronka ibyo kivuga ko ni ibintu bitoroshe ko novuga yuko uvuga muri kijya gihe ca 1994 nyene na kane bro byari ibintu biteye ubwoba ko ico gihe bakirasa indege inyuma y'iyo ndege twebwe ntitwasubiye ku ishuri cyari nivyo shaka rutubwira ntitwasubiye ku ishuri ico gihe jewe ndibuka yuko hari ikibazo harabaye ikibazo c'amoko gushika nkaho jewe ico gihe mvuga akantu gato ico gihe nari umwana yonze hama nonze mboneka nyene nk'umwana nyene w'umututsi n'akazuru kagoroye neza atari ubu ryabyara rero akabaho abantu baza barabaza ati ariko se niko murundi we
uyu mwana asangiye n'abangaba papa wabo. urumva ndakeka ko iyo mama wanje aza kuba ico gihe kubera papa ntiyarakiriho yari yaritavye Imana pole sana. iyo mama aza kuba ari nk'umugore aja mu bagabo bari kwibaza yuko yamforoze hanze kandi bari kungerera nabi ariko ngarutse jewe sana papa bisigura yuko papa nawe yari kudutera ikibazo kabisa. mbo rero urumva muri iyo ngwano muri ibyo bintu je ndibuka umwe mu bafundi batwubakiye yari umututsi batwubakira inzu hari umufundi umwe mu batwubakira inzu yari umututsi ariko nawe yari interahamwe yarisha abantu. Uvuze interahamwe no kuvuga umuhutu interahamwe bari abantu rwarugwaruka rw'uwo mugambwe wari ku butegetsi Perezida Habyarimana. kandi ntibari abantu bose naho ubona uyu munsi abantu benshi babonye umuntu asa n'umuhutu. Sinzi yuko wigeze kubona aka video k'umugabo araba abagore abantu b'abagore ngo bariko barabakamera gaca babwira ngo mwantera hamwe. Si abantu bose bari intera hamwe oya, hariho abandi bantu b'abahutu wanashaka ariko batari intera hamwe. Rero novuga yuko ico gihe byari bigoye cyane, urumva byari bigoye cyane. Ama inyuma yaho ndibuka yuko kuko jewe sinahungiye muri Kongo nagumye mu Rwanda. Ucogwa mu Rwanda. Inyuma yaho hari ahantu twahungiye tukaza duca ku biziga tutazi abantu bavyishe. Tutazi abantu bavyishe, hama hariho n'abantu twabana. Urabona mu ntambara uri umugabo afise umugore ufise n'abana, hari igihe abana bakuririra ko n'inzara, rero abantu bakaja kurondera utwo bafungura. Umugabo mukamuheruka agenda n'ubu akaba ataragaruka aya mango. Ariko aho twari turi hari muri zone y'inkotanyi. Kuko twebwe tumaze kuva i Kigali twahungiye mu mazone arimo inkotanyi aho zamaze gufata. Zimaze gufata Kigali agace kamwe. Twebwe rero abo bafashe abene gihugu bafashe bagaca babarungika mu mazone bamaze gufata. Nk'umuntu akasohoka muhira agiye kurondera irasiyo ntagaruke. Ariko ntabwo jewe nomenya ngo baja hehe abo bantu ntibagarutse. Sinzi rero namba barahungiye ahandi ntabyo nzi canke barishwe nabyo womenya. So rero muntu kuvuga yuko nukubiri tutabeshanye je niyo mpamvu nanka intambara. Mu ntambara abantu bakoreramo ibyaha byinshi. Umuntu arashobora no gukora ibyaha abo bari kumwe batamutumye, ariko kuko mu bwonko abantu ntibagira gute nk'ubu jewe nawe we imyiyumvirire yacu simwe. Niyo mpamvu ubona misi yose nama mvuga yuko inkotanyi ku bintu byabaye mu Rwanda abanyarwanda batari bakwiye gukwegera igihugu ca Kongo canke abanyamurenge muri iyi ngwano bariko baragwana. Kuko jewe ndazi neza yuko abanyarwanda bro uravye nko ku bintu byabaye mu Rwanda, uravye nk'ibiziga jewe noba narasimbye ndi umwana w'imyaka 8. Ni ibintu bihambaye. Rero ku muntu yabonye ibintu nk'ivyo gusubira akagenda agateza intambara handi hantu mu nyungu z'ubundi buryo canke z'umuntu ku gatwe kiwe, ivyo bintu birambabaza cyane. Yego birambabaza gose. Je nibaza yuko ikigwa abanyarwanda baronse muri kijya gihe ari bo bantu ba mbere bari bakwiye kuba beza, ahubwo bagahamagarira abantu kuzana amahoro apana kubahamagarira kuja mu ntambara. Kuko sinibaza yuko ufise uwawe yaturiwe n'umuriro imyaka yose wo kwama uturiza abandi umuriro. Vyiza
nagira wo ahubwo woba umuntu agendana amazi yo kumena kuri abo bantu kubera ko warabonye canke warumvise uko umuriro ubabaza. So rero ibintu byabaye mu Rwanda sinobifuriza yuko byozosubira kuhaba kandi kwifuza yuko hari ikindi gihugu byosubira kuhaba kubamo. Abantu bose barapfuye, abantu bose barapfuye muri kijya gihugu, hapfuye abahutu n'abatutsi bose barapfuye. Kuko urashobora kuba utarishwe n'umupanga ariko hari habishwe n'amasase. Kandi ayo masase yava ku bantu bariko baragwana ariko bose ubwoko butandukanye, naho bwari ubwoko butandukanye, base dufate ko ari abahutu n'abatutsi ariko bose bari abanyarwanda. Bose barabanyarwanda. None wovuga yuko amasase y'inkotanyi yoyo yisha abasoda gusa atamusivile yishe, cyane amasoro amasase yabo ba ex-fare yishe inkotanyi gusa nta bene gihugu yishe. Uko bigenda kose intambara nimbi, uri umuntu muzima afise ubwenge wirinda ikintu cyose cyotuma winjira mu ntambara. Ariko Abdul, amahoro nicyo kintu cya mbere abanyarwanda, abarundi, abanyekongo bakeneye, kandi amahoro ntabonekera mu kugwanya umuntu ngo umutsinde, kuko niwa mutsinda uramujana hariya. None inkotanyi zaratsinze niko zivuga, sibyo? Zaratsinze. None ko zatsinze kubera iki ziguma zikanga FDLR? Kubera iki ziguma ziyikanga? Nimba uwaratsinze umuntu ariko ukaguma wikanga yuko aza kugukubita, umva waramutsinze. Byari uko habaho ajya amasezerano yari karaba, bari kuyareka akaja mu ngiro, ibibanza bari bahawe bakabijamo, abanyarwanda bakabaho mu mahoro. Hatabayeho ikorogwa ry'indege ya Habyarimana. Ariko baravuga mu Rwanda ko ugerageje kuvuga ko umuhutu yahohotewe ushobora kubizira. Iki kintu hari cyo kivuga ko impamvu nayikubwiye, impamvu nuko ni wavuga yuko umuhutu yahohotewe. Hari muri guverinoma y'abahutu icyo gihe, kandi bagiriza abo bahutu ari yuko aribo bakoze ihonyabwoko ry'abatutsi. None ni wavuga yuko hapfuye muhutu, uza kumwagiriza nde? Uza gusanga yarishwe n'inkotanyi. Izo nkotanyi nizo ziri ku butegetsi, ziraza kubikwemerera none kubivuga ibyo bintu? Ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe ibyo onye. Igihe cyose abo FPR ikiri ku butegetsi, igihe cyose ikiri ku butegetsi, ntituzokwigera tumenya nimba ariyo yoba yarakoze ihonyabwoko ry'abahutu. Ntabwo bizokwigera bimenyekana mpaka igihe cyose izovira ku butegetsi, kuko ntiyo kwemera ko yagiriza ibyo bintu, kuko urumva kwanza boca babafatira ibihano. Urumva rero ntibitegerezwa kubagira, bogwana intambara zose zishoboka ariko ibyo bintu ntibibagire. Reka tugushimire cyane Mr. Abdul ku kiganiro. Murakoze cyane. Dushimire abantu bose bari kwaradukurikirana. My name is Liam Promoter behind the camera. Wotagira subscribe, banagira subscribe, like, share, comment kugira ngo abakuru yose acanga ku rubuga rwa Link Arena uzoze uraba mu bambere mu bayaronka. Turabakunda cyane. Ciao ciao.